kuri cy'ubuzima bwawe kubera kuri suzuguza Kayabaga aya mahirwe ubona ufise aronka nabaki Kayabaga so ndakubaza ko Kayabaga ijambundega ndakubaza uyikeneye kwiki sinovuga ngo ni miti kuko no ntibinatahuritse umugabo nkoresha so umugabo nkoresha ni uri kurandutisha jewe Kayabaga sinumva ukuntu woguma ukundana n'ubushenzi sivyo abantu bashaka kukwicira kazoza kawe ubona bo gatunganya kazoza kawe rega ndakeneye kuzuraja mu masaro de projet nimba urumva amasaro yiyemera apana kuzuragenda raba nkuru aragukunda kumarira kazoza gufitiye nakahe tahura kugira ukundane n'umuhungu mbe kazoza mfitiye ni bwoko ki mbe uyu muhungu gukundana nawe bizoshikahe Diki naye ko ndatahura uvuze imbundega ubushatse kuvugira Kayabaga urashobora gukora ikintu utazi mbe ico kintu nayahe maso gifise ariko je naguma ndakubwira ibyo ukora byose umutima ndagufise ko urukundo umurikiraho buri kuragenda kandi aho buri hose nuze wibaze ngo uri wenyene uri kumwe nani Kayabaga kubera iki ndagukunda kubera ko utari kurampa urukundo mbuziki kubera ko uri kuranyuma amahirwe yo gukundana nawe icyo nakubwira cyo nikamvuma hamijende nabyo uri kurampayira ngo amasaro ndo goteye iki n'iki umva ndakubwira hari naho noza guhundira amasaro ndo goteye hama nkagenda muri kuzo mariza hamikindi naco nuko mbese ndagukunda kandi sinigeze ndagukunda kandi ntiwitegere kuzo kugira ngo ndagukunda kuko nturi nta kibanza ufite mu mutima wawe sivyo umura amaso ubona nziza ndakwisabye sinkeneye ko uzuranyisha umwanya kumbonye mu barabara mpagarika ngo tuganire nacyo mfise cyo kuganira nawe n'undi musi uzosubira kuko mfise byinshi byo gukora kandi mfise byinshi nshaka kwitaho hano guhagarara nawe n'undi musi uzosubira kumagana
bizarenda kugira agahungu ntibikwiye nuko ashobora kuguma ngaha muri USA kumbe uba ngaha muri toilette ahantu hanuka nkuko biza ndakubwira ikinzanye ngiye kukwihaniza irindi rya nyuma niba ushaka kuba ukaba ukeneye ko ubaho n'iyindi minsi mibiri uva inyuma ya Kayabaga atari uko je Vanessa ugiye kubona uwo ndiwe uri kurakina n'utazi mba ndakubwira nimba warabonye ibyo nkora byose nje hariye wanyu aha ni mu rugo urabyumva nigisigura ko bijya byose wankoze ngo nuko ntafise hakiri n'ubwenge genda umuntu mukuru kandi ndakoze ufite n'umuryango ntunze kuba we usuzugura uko ushaka kose nkicisha bugufi nashatse kukorohera neza ariko suko nanje ntazi kuba uwo noba ndiwe guhera rero uyu munsi ndakubwiza ukuri nongere ndakwerurira narakubasha uburyo bwose bushoboka ariko utuze gato kuri umwana kuri jewe nimba narakubashe uhagarike uyo Kayabaga wanyu uvuga kuri jewe ni umutima wanje ashobora kuba umuvukanyi wawe ariko jewe ni umutima wanje reka kundenza induru uvuze hajya ngo nimba nshaka kubaho kabiri na gatatu na kane n'umwaka n'imyaka ingahe yose nzobibaho we ntashuzongera okay sinkeneye kubandanya numva aya matishwa yawe ariko icyo nakubwira cyo Kayabaga turavukana kandi ndamufise ko uburenganzira 100%. Icyo nzomubwira cyose ategerezwa kugikurikiza niyemera kuza kuba muri ino wese yawe niho nzobirabira. hari icyo utaruzi urukundo ntabwo ruraba amatungo y'abantu urukundo ntabwo ruraba iby'umuntu ufise aho urukundo ruguye nihajyanye ntawe ushobora gukora kandi nk'ikimana yifatanyije ntawe ushobora kugitandukanya ijyana kwijyana je nawe turuko urabyumva ahubwo kuza unashikira n'iwacu ukambira ayo majambo nimba namukunda 88 kwijana ubu ngiye kuzuza nyine bimatanye fresh cyane kujana bikunda kabaje kabadunde mu meneke mu saduke mu turike kugeza igihe uzonyuba ko ndi muramu wawe ushaka kugenda ukora icyo ushaka cyose utitaye ku buzima bwanjye cyangwa ku buzima bwe uranyumva nzomukunda mwongere ndamukunda icyo uzongera wewe ndi tayari kumufira niyo woza n'abakayo y'ibisirikare hayandi majambo ngeneye hasi hamwe muhiri wadi wamera ko yamazi nka gwako nkagenda nabaye inkoko mba mu maso ugende niba ushaka iyo sura kuyikuranga ari nzima cyangwa ndaguponda polisi yiri nakujije ngifu nkuko urabibona mba mu maso Okay ndagiye sinagereza kuguma ngaha n'ubu ndumva kumengo n'impuzi yaje yatangiye sawa reka sigabuye umuntu kugenda reka ndakubwire ijambo rya nyuma ijyo ndagutekereye ukuruguturuko gutwi kwawe hamanche mva muri imicafu yawe iyo mana mubeshe imana yo kwemera ko umucafu nkawe ukundana n'umukobwa nk'ujya ni yahe niyo tutazi umva sha hanje ndahejeje umuntu urahejeje kuvuga ngomba nje mu bikorwa mba mu maso je Vanessa ugiye kubona uwo ndiwe ubiki imbuto mbiki imbere nditeze ibyo ugiye gukora byose wemba mu maso gusugenda ibisigaye byose ndabirindiriye nanjye sindi umwana sindi umugabo muto tuzohangana urukundo rwanjye ndakufa na yeye none gabishe bikubabaza
umenga biraguteye ikibazo. namubabara ahubwo ndishimye kuba rujya ruzehe ruvuye ngaha ndishimye ahubwo nari kubabara iyo afata ibiri ngaha byose n'iyi parasera n'iyi ndagiye yiremetse kwa kajya gahanga kiwagiye abicana kuba agiye je nta kibazo vrema agende mbere ntazogaruka jewe ujya mugabo yari yaranshuhije umutwe nari narashushe umutwe nje arashobora kundaba nturubone rujya ruzeru rafise ingeso je ndasaba imana sinzo ntwara ingeso ya papa rujya ruzeru rafise ukuntu rukarira umuntu rutaravye ati mbe uyu muntu nicaye igihagarara afise manzi eme rujya ruzehe so yakuvyaye ariko mana ndumiwe tu urakabona rugiye yagushusha umutwe iso yakuvyaye akagukuza ese ubundi wasanga yomotse ku bibazo wewe woba waramuteye urazi amajambo waho urubwira so wawe turiko turarengana ngaha anye tukifata umwana yubahe ukasi akamubwira amajambo nk'ayo umva rero ndakubwire nije imbere wewe ndiko ndumva aho uhagaze uri guhagarara kururuze urugwara irupfuya manake wowe abifashe nkuko Jefisi kosa nta kosa ufise none wewe rero nimba ubona ko fisi kosa nta n'uruhusha wari ufise rwo kwicarana naje kuko ndi umunyamakosa kuko iyo wicaranye n'umunyamakosa ubu umunyamakosa nkawe rero mwumwanya rero wewe ikintu nagomba ndakubwira ukaba ubona ko ndi mu makosa rujya ruzeho ukabona ko ari bwo gwera haguruka ngaho genda manzi niturinde twirukanana niturinde dufatana nabi sivyo je byari binzanye ibyaso nawe twese turabizi je ntaco bindaba gusa byari impanuro hama ngira ndumva ngo kayabaga birakomeye murakunda banone aho uri kuraza nk'umuntu akuze kandi yiyemera utanguye kuvuga ubwo bujambo ngo papa wiki niki bijya ndavuga oya twabihebye bijya twabihebye jewe ujanye bya kayabagura ngo cyane kayabaga n'umukobwa nkunda cyane kandi rero n'ikindi cya kabiri si ugukunda nabo ndifuza ko kayabaga twogira amariye nkamushyira mu nzu mugire mariage yego nutakere bukariya kandi gahungu hewe kari kanuye ari kandi gahungu kari kanuye nakurumva agahungu bitabunana agomba ndakubwiza we ntuzi ibyo ndiko ndapanga wewe umuti wakajya gahungu wikuzihiwe narakabya njo gukunja kunde ndakugira icyapati ndagupaza ntubona wewe manzi muranyumva subiramo manzi turo gatatu manzi okay biriza ndakubwira apana kuvuga ngo apana kudurateba ngo gakunje ngo ugire gute waraba umucikane kayabaga n'ukuri erega kaza gahungu nawe kamurondera kazomufasha ko bose ari imbugusi yego n'ukuri nta uzoyobora
Warizi ko ntakuzireba. Nakumenye soko ndekure. Nakumenye inzokira. Gute Ibon. ndakomeye sheriziyo iyo naguhigiye nazungurutse wose cyo bugatereka ngende kuraba muhira ndashika muhira si muhiri wanyu so nasanze yabyibye nkuru umenga urwo rutumbura rwa turuwasi no ibitumbura bagurisha bya sense yabyimbye ndamajije so wawe ari sinzi yari ahubwo wowe urinde cyo ndisohokera era sinzi ngene serutse ngaho nkura n'agakuka ngaho mu nzira she imana bacambwira ngo ko waha imiberebe ncenze ndamugariye None gashangire. Namenye ni ngaha nyene kuva kare. Base abantu bakino gihe. Bino byanje byose kuma bipfa ndabira. mana kazi wa karembeje No muhira bro. Aya arandembeje nawe nyene n'umusaze mu bandi. Turumva byanandambye no kubika Imana. Uzosanga umunsi umwe ni hayeje cy'umushe. kubera iki Aje narambiwe. Bro amvuruge ubuzima bunanira. gihungu cyanyu ni gisazi burya ni gisazi vema Usarariwe. Aho bona ni hatarishe. Naro mutahe nari se utomati n'ibitunguru hahandi hariya. Ni kuri Imana. Papaje yashika tora. Ujya musazanjaje agashika tora je no kuri oya. nyatari amasheri nishaka twicara tuganire ko byose byabanze sibyo Twicaraho. Kaya wabaye yo utanaguye amaraso ngende ku muganga ko mana we amagogo ntasigaye yani ugita kugenda iyo gute none kujeni kwa muganga basi biratubwira kandi wababaye Neza mwera guteka ni wababaye. Kawasi nenda kufujia marasi basi. Pole. Pole. Basi ndakufasha ndakufanda zinaweza mwirasi. Ndio basi ndakufanda ndakufasha mkeo. Ngasheri. Ntubone ko naje ntwenga kuko ndafise umubabaro ku mutima. Burya naraye ndose wagize mariage. Ayushu ze mariage hama icyambabaje rero cyantuye ku mutima kandi cyane. Ni kubera waciye untumira kandi uziko ndagukunda. None ko bifashe umenga biriseriye nyene. None byabaye. Biriseriye nyene uratse iminura rurota. Ojaye ibyo ni ibintu bisanzwe n'indoto zabaye gusa ntabwo byabana ntabonye ngara umugabo wabonye ndi kumwe nawe.
birashika ko none turota mwijoro ko twatoye amahera ukaruta ufite ibifaranga byinshi mbwa bwaca mu gatondo ugasanga bizire nta na cumi ufise. Sheri mukuru ntuzongere nk'ibyo naraye ndose ko rubingiye vrema urazi nyene nuko Imana wambabaje warambabaje hamwe je mwijoro ati kurara urota urukurari amaso uzareka arakoroka ndiko ndari umugabo muzima vrema yumvira pole sana ndabizi birababaza nukuri urazi ndagukunda vrema sheri ndagukunda sana kandi sishobora kugukora ibintu nk'ibi ndabigusabye vrema ntuzopime ubinkorere nukuri kubera nobaba sibyo sheri urankunda serious okay ndagukunda nanje ndagukunda nanje Félicitations. Haya baka félicitations sha. Nawe wagahungu mbego uro gushaka. Muraje. Iyo muvuye mwaryohewe mwakoze ibyo mwakoze mwaryohewe. Muciye mugira amayeri yo kuza muteruranye. Kuva ryari usigaye kimuga. Kuva ryari usigaye kimuga. Aho wabaye iki? Mbe nta handi wakomeretse. Uva basi tukubwire basi. Ndamusanze mwibarabara yakoze. Siba! Nani agutema? Mbona nakubwiye? Ukina kuzanga hasi. Kushaka kuzanga niwe yafashije fane. Ndakubwiye narakwihanira inshuro nyinshi kumuzanga hamwe. Yumva abahungu b'imicafu nabo dukenenga. Kajya gukorera umucanga tukajya gufata. Inzira yakozanye uyibagiye wibagire nuko wibagiye reka bose
Mushenzi, yere kasi. Yengo kayero kakoka kwibona nayo mwakuhetse. Banawe da. Irana tiya musto sitiri hajja. Tiya sowari kutsi. Sowari kutsi. Nze subire kukubona ndi kumwe na kanyaga kimbikibuga ngo. Watumvise? Ayo maso nzayano kwa.